Iyo joro naraye mu bohero rikuru rya Mpimba. Ya. Kubera gusa gucomeka frigo ntucomeke frigo nanje ntayo ncomeka ndawukatiye amatara mu gatondo ja mu Mpimba. Uko nyene gusa tuba bigenzo Uko nyene mo biface. Ndamubwira story ngene vyagenze. Arambwira M9 ngomba umbwize ukuri. Urisiri ko uwo mumama utigeze umukubita. Niburanje ncuro ngenda kubaza wari si ya ndamubwira mukuru wanje sinokora iryo kosa. Baba Baba ngira ubaye umuntu wa mbere umaze igihe gito mu Mpimba uvibaho Mpimba. Ukwezi kumwe mane hariya ukwezi hariya ngira batangura kugwarurira kuri simo no batangura no kwiyumvira ko ufunzwe. Isaac TV ho hotel imbere dutangure amahoro ibana bari namwe bakunzi ba Isaac TV hamva mukagera. Merci beaucoup, merci bien kuri wewe uri kurakurikirana ibiganiro byacu uko bukeye ko bwije. Je nitwa Isaac Classic kuri MIC behind the camera ni Drizzy. Uno munsi ndabibutse yuko babande kumwabaza ya reresi yabo Coffee season 2 mwitegure umwanya n'umwanya irabagwamwo ariko mugume muraba sezo ya mbere yireresi yacu iri ngaho kuri Isaac TV twa Coffee manaye mwiraba mu supporting mushikire haro dufuti haro dukosa twarahabonye kandi muri sezo ya kabiri twarikosoye bimwe byiza cyane bimwe vyimva mutima. Rero mutwihanganire habagi barabaza none ko yatevye ko habaye ikintu kuri mwihangane irikiraza. Uno munsi rero exclusive interview yacu no munsi tugira tuyage no mu artist umustar cyangwa se umwe mu bahanzi bakora akazi ko kuririmba i Burundi. Bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, yahuye n'ivyago bikomeye cyane, ariko ndabibutse ko hano mu Burundi gushika no mwanya turafise liste y'abastar bashika kuri 7 abasana bashika kuri 7 menga atari 6 bari mu Mpimba, bari mu ibohero rikuru rya Mpimba. Harimo n'aba producteur nk'aba producer Orfarsi, harimo Tiros Infalme, hariho Chris Bell Chris, hari ni benshi bari mu Mpimba. Bose bafise umwe wese afise ico ikimufunze hariya mu Mpimba. Rero dushimire cyane abamenyesha makuru, dushimire cyane aba promoter, dushimire cyane LC Greta, dushimire cyane bagenzi Ivyo bari muri groupe ya promotion musicale du Burundi. Dushimire abantu bose bafise uruhara mu byo bagize uruhara kuja kuraba aba artiste bacu bafungiye mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho bishize hamwe abamenyesha makuru ama radio ama TV en ligne n'abandi benshi kugira bagende gutera intege kwihanganisha bagiye ba star bari mu Mpimba. Guys, ibohero rikuru rya Mpimba udyumva uko nyene mu gutwi, udyumve uko nyene tu, ariko ntibigushikire wewe, ntibishikire wiwanyu, ntibishikire wiwawe, birababaza biratera agahinda cyane. Uno munsi rero twagiriwe amahirwe, Imana ni nziza, Imana ikora neza, Imana igira neza. Umu artiste yitwa Jimbo M9 Jimbo numwe mu artiste ba rapper mushaka kwa muzi bamwe abatamuzi maraza kumumenya, aho nawe yari muri ya list y'aba artiste bari mu Mpimba. Wewe rero yagiriwe amahirwe ntiyatevyeyo cyane, nk'ukwezi kwari kubura imisi mikeya cyane acarasohoka. Mbega kugira aje mu Mpimba vyagenze gute, habaye iki, yakoze iki, hoko yihuse gusohoka vyagenze gute, nindi yamufashije. Ariko entreta ndabibutse yuko umu artiste bivugwa yuko yamufashije
ibice hafi ijana ku ijana ni mu artiste yitwa Bface on the floor nukuri big up sana bro Imana igwezagire Bface by the way je aba artiste mu ndabaraba nkibaza ngo ntibashobora gufashanya mu ngorane kumbe birashika bafise aho bahurira bakayaga bakagira iki uyu M9 Jimbo muraza kumenya aho bavanye na Bface mu nyuma yari umuntu atemera cyane Bface ariko mu nyuma barahuza n'ibindi byinshi turaza kubimenya ingene vyagenze rero no munsi urabona ko ari yaje kumufasha guys tubane neza n'abantu ko tuzi uzodufasha ku munsi wejo so nivyo ariko kandi ibintu byinshi tuza kubimenya kwa M9 Jimbo turaza kumenya n'ubuzima bwiwe bwa music uwo ameze gute guys twamusanze ahantu uwaba ni byinshi reka nisinda babwire byose sindabaruhishe reka tumuje kwerekana mwakire bwana M9 Jimbo sawa bro safi sana kwanza ntangure kuguha pole kuvyagushikiye murakoze cyane ubona yuko ivyadushikiye tuba dukenera abantu batuba hafi baturemesha kugira ngo natwe twumve ko dufise abacu dufise abantu bashaka kubabarana natwe igihe tubabaye banezerana natwe igihe tunezerewe yeah thanks M9 Jimbo ni umurapper uko biri kose abamuzi nkuko twari twabivuze barakuzi reka dufate umuntu arugambira kubonye reka tumenye background yawe gato M9 Jimbo ni amazina yiwe nyakuri ninde hama amazina kuri identity kuri kanga muntu yawe ninde hama watangwe umuziki ryari wavyinjiyemo ryari ego M9 Jimbo niryo zina sanzwe nkoresha mu kazi k'umuziki ariko izina nahawe n'abavyeyi nitwa nifasha methode niryo M9 Jimbo ryavuye mu mazina nahawe n'abavyeyi kuko iyo M ni methode hama knife ni nifasha hama Jimbo naco ni kirungo barunga kera mu byo gufungura beshi barakizi ariko je naciye ndacongera mu kuzina ryanje cyo kirungo canke mu bikorwa nkora kugira ngo biryohe cyane ego M9 Jimbo navuze bo avaye ko tunjira muziki tuje mu buzima bwa busanzwe uri umwana wa kangahe mu bana bangahe uvuka ibujumbura canke uva mu ntara za kure gato bo M9 Jimbo ntabwo mvuka ibujumbura ariko kubw'imvo z'amashure canke z'ubuzima nakuriye ngaha muri Bujumbura rirare aho bita ibuhonga hama M9 Jimbo avuka mu muryango w'abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri ariko umuhungu umwe ntakihari nije sigaye ndije nyene nusigaye uri wenyine usigaye wowe n'abashiki bawe babiri ego okay sawa abavyeyi ntabakihari bose po Polisana M9 Jimbo winje muziki gute kubera utahisemo kuba umukinyi wa mareresi kubera utahisemo kuba umukinyi w'umupira kubera utahisemo kuba umujournaliste nk'abatwebwe ngaha kubera iki wahisemo muziki navuga yuko kugira ngo mpitemo umuziki nuko kuva nkiri mutoya nabikunda icambere coco kandi nkanavyiyumvamo kuko hajya umwana ateramana n'abandi bana donc aragaragaza impano yiwe jere nama ndirimbira abandi bana canke kwishure ikiniki bakana ntera intege bambwira ati uzugire courage uzoba umuririmbyi akomeye cyane rero ivyo byose ni ibintu vyatumye kandi shira inguvu cyane mu muziki kugera ino saha nibaza yuko benshi batandukanye bamaze kubona ibikorwa vyanje nkabankurikirana ku mbuga sanzwe nkoresha haba YouTube canke Facebook canke Instagram nibaza yuko baranezerezwa cyane n'ingene ndabikora kuko ndabona feedback y'ama message ugize ko ndirimbo zinga kuri YouTube hariko indirimbo zitandatu ariko hariho n'izindi twakoranye n'abandi ndafise collabo zibiri na Bface ziri kuri YouTube yiwe hariho n'izindi twakoranye n'abandi ni henzere natangiye kubivuga muri intro nakoze ndiko ndavuga ati M9 Jimbo menga nibahuza na Bface inyuma gato kera wari umuntu gunda kumudisinga Bface kuntu cyane ariko mu nyuma birahinduka candatangura kubona menga muratangiye kuba close kuntu mutangiye kuba hafi na hafi shaka umbwire gato situation like kera
duherekera gato mutarahuza na Bface ntimwahuza kubera iki ntiwamukunda kubera iki byari bimeze gute canke yari byari bya bindi muvuga ati abartiste bariko baricira inzira kugira ngo bamenye Bface jewe ntabwo twigeze tudahuza ntabwo ico gihe kigeze gusora indirimbo za trust kudisi indirimbo zo kudisinga ntabwo nigeze ahubwo je nakoze indirimbo yo yitwa King Bface nakoze indirimbo yitwa King Bface hama ziriya zo kudisinga nazo na disinga abandi barapere kubera ko vyo nta mutima mubu burimwo abantu benshi bakurikirana umuziki ndundi baramaze kubimenya yuko tuba turiko turarungikirana ama challenge atagwa nko ruba rurimo ari just kugira ngo umuziki uryohe wewe ntiwigeze udisinga Bface na ya kabisa ahubwo mfise n'indirimbo yitwa King Bface nako ndavuga ingene nkunda Bface ingene nkunda uko abikora ingene nkunda texts ziwe ingene nkunda ibintu nk'ivyo. Okay, munyuma yaho nivyo vyaciye biri mu vyatumye urukundo kwa Bface cyangwa se mufitanye imigenderanire imeze gutewe na Bface like Bface novuga ko n'umuntu yangiri kuva amenyanye nawe n'umuntu yangiri ikimazi cyane kuko yamayifuza kumenya gutemerewe kwera ko yarazi life yanje ngene imeze yari umuntu yambaza umeze gute ibikorwa biriko bigenda gute ni n'umuntu ampanura cyane mu buzima urabona ko n'igihe mba ndi mu munezero arabana nanje n'igihe mba ndi mu mubabaro arabana nanje. Sawa tuje rero muri affaire yo gufungwa kwawe uravuye n'incuro ya kangahe wari ufunzwe? Ni incuro ya mbere nari mfunzwe. Okay. Sawa kugira ufungwe MNF Jimbo vyagenze gute habaye iki? Je kugira ngo fungwe kugera uno mwanya nanje si hari gihe bingora gutahura ingene vyagenze kuko nafungishijwe n'umuntu nari mpangiye nsanzwe muzi ko nga muri no Bujumbura mu gihe utarubaka inzu yawe urapanga kugira ngo urabe yuko go baburaca ya misi biragenda rero jewe mu mama nari mpangiye nararosa amahirwe yo kuronka agafrigo kwera ko nari mfise imigambi yuko uzokugurura cafeteria runaka hano kugira ngo batoyi banje baronke ico bafungura vyoroshe ndavuga ati rero reka cafeteria mu bintu kenera irakenera frigo irakenera n'ibindi bintu bigiye bitandukanye rero kuno musindosa gachance nkaronka frigo reka mbe ndayizana homba ndayibikeho komsa ejo ni nakwiza nzoyitwara kuri tele ariko maze kuyishikana uwo nari mpangiye sinzi ko vyamuguye nabi sinzi iki niko kushikira rambwira kweri kiwazanye frigo ntumbarire iki niki ndamubwira jewe frigo narayizanye ariko ntabwo nzoyicomeka ntakurondeye mfise iyindi migambi ijanye nino frigo je gusa ndabikwemereye ko ntazoyicomeka ntakurondeye ariko wewe ntiyabitahuye nibuka ko iryo ijambo yanyishuye yambwiye ati ubu je nta mwanya mfise wo kwamanda gucunga kutayicometse tugiye kubana code kwa code acha gukubita kajambo ngo tugiye kubana code kwa code acara nagenda atansezeye ntarindi jambo yarengejeko boje nanje mu mutima ndasigarana kwijija yakwibaza mugabo ndavuga ati je ko namuhaye ukuri nkamubwira ati je frigo narayizanye mugabo ntayo nzocomeka nta kurondeye aho nyene kucomeka frigo vyari bitwaye iki rugo rugo wacukoresha umuraga nkuba mwinshi wewe avuga yuko gucomeka frigo ngo installation y'amatara ngo ntimeze neza ngo yosha bo ndamubwira ati jewe ivyo ndabitahura igihe hazogera ko ndabikora ndayicomeka nzokurondera hama twige ico gukora bo amaze kumbwira iryo jambo rero caragenda hari ku mugoroba buke mu gatondo acaraca amatara ancira amatara anciriye amatara munzi wawe mu rupangu rwose bo amaze guca amatara niko acagenda ku kazi
bo je ndamutuma ku umuntu abangaho muri urwo rupangu amukontrolera ibintu vy'inzu ziwe z'abapangayi iki niki ndamubwira mushinga nayo juro shobora kunshikirira uno mu mama ukamubwira yuko jewe amatara niyo ambeshejeho amatara niyo atuma ndonka ikijumbu niyo atuma batoyi banje bafungura akazi nkora ntafise amatara sishobora kuronka icyo mfungura rero nagomba umushikirire umumbwirire ashiriremo amatara bo aravuga ati urabona ubu yamaze kugenda ku kazi ku mugoroba nataha ndamushikira ndamubwire birati sawa ubukoze amaze gutaha ku mugoroba numva niri wata amatara mfise naga telefone kugira ngo ndagasharize narinze kuja kurondera handi ndi hamahera bansharirize amaze gutaha arambwira yuko uwo natumye yamubwiye amubwira ati jewe nta matara ndamushiriramo arazara arunda arazara menyesho ndamubwira none atanshiramo amatara basi woshobora kumunsabira uduhera twanje twa avance turiyo je nkashobora kumubisa nkamusigira inzu yiwe kugira ngo aburugwanko ariko aca mubwira ati nimba ashobora gusohora ibintu vyiwe ubunyene arashobora kubisohora hama nkamuha amahera hari sanga pijoro aho hari mu masaha y'ijoro 2 kubera yavuye ku kazi ivyo byose byabaye yavuye ku kazi bo ndavuga ati none gusohora ibintu izi saha no jahe mu gihe nta umwanya wo kurondera inzu kugira icyo gihe hari nari nsigajeyo avance y'amezi 2 ndamubwira ati basi jewe kugira vyorohe nampe avance y'ukwezi kumwe nasubize avance y'ukwezi kumwe hama uko kundi kwezi urana ko kwari deja kwari ko kuragera ku musozo mu mpera hari hasigaye nka 10 jours canke 12 izo 12 iyo misi 12 jewe ndayironderemwo inzu hama subize avance y'uko kwezi kumwe hama je ndamubise mu mahoro avuga ati jewe adasohoye ibintu vyiwe ubunyene ntigikunda nta matara ndamushiriramo kandi n'amahera ntambazi na kimwe bo aho twari tukiriko turatumana ko umushinga naye bimaze kugenda uko ndavuga ati uko biri kose umuntu mufitani ikibazo utamutaye kindero canke umubwire nabi ashobora kumwegera mukabiheza mukavuga ibintu vyo guma ntuma abantu reka ndavyihoze ndagenda ndadodora ku rupangu rwiwe iryo joro nyene cyangwa undi munsi bukeye ndagenda ndadodora mu gatondo ndodoye hanyugururira umwana wiwe mutoya w'imyaka nk'indwi 8 uko anyugururiye mama wiwe arambona akimbona aca avugira hejuru uwo nawe nkeneye uwo reka kumugururira muri make anigana ijambo bo ndamubwira mama jewe ntabwo nje ngaha kubwinabi canke kubw'ikindi kintu je ndifuza amatara mama narakubwiye yuko jewe mfungura amatara batoyi banje urababona hajya tubana bafungura jewe bakandi akazi mba nakoresheje amatara ni naco gituma ndakuriha amahera yayo kubera ko nzi akamaro jewe amfitiye rero nico ndiko nsaba bikunda unshiremo amatara uzobukoze canke bidakunda naho unsubize uduhera twanje ndagusigira inzu yawe tuvane mu mahoro ivyo vyose aravyanka ashiri ijwi hejuru iki abantu baca kwera deja hari mu gatondo abantu bako bararengana iki niki baca baratwumviriza mu batwumvirije harimo n'abatware bo muri yo quartier barambwira ati barumva ico nsaba baravuga turabona haracari mu gatondo twese tugiye kurondera ibijumbo vy'abana wowe rabukungene ugenda ku kazi hama ku mugoroba turakurondera tumurondere nuno mu mama kuko twari tubana twegeranye hama tubatunganirize ndababwira murakoze cyane ndagenda nta nirindi jambo narengejeko bo maze kugenda reje nshitse aho nkunda kwirigwa kugira ngo nk'ubugari niho naronka telefone y'umwe mu bapangayi tupanganye mu rupangu bambwira yuko havuye abapolisi na manda
indondera baje kuntora muhira ngo ya bo bimaze kugenda uko kubera ko nari nzi ko uwo mumama jewe ntigeze ndamukubita maja mu makiri hana kimwe wiyagiriza kimwe niyagiriza uwo munsi naratashe mvuye kuri ako kazi ndataha ndashika muhira mu masambiri n'inusu saa 3 niho rero kuca bampa inkuru nido yuko igihe nahava muhira hace haza abapolisi kundondera ngo basiga abana babwiye ati niyataha ayishikane kuri position mbo maze gushikiza saha ariko abapangayi baca barambwira ati burije uzogenda ejo mu gatondo nca ndavuga sawa nca ndaja muhira ndaryama mu gatondo ntaravyuka nko mu ma 6h ko naciye mbona badodora nziutse cyasanga nabo abapolisi bagera kuri 4 na manda bari kumwe n'uwo mu mama basi baca baranyambika minoti baca barantwara ya iyo manda yavuga gute yavuga ko wagirizwe iki iyo manda yavuga yuko nagirizwa gukubita uwo mu mama imigere ngo n'amakofi none waramukubise byavure no sinigeze ndamukubira urumva kujya kwishurana mu gatondo kujya kuntu babwiye ati mugende kaza mu kazi hama ku mugoro bataraza kugaruka tubumvirize bijya nivyo yise akajagari cyangwa akavuyo ya nivyo yise akajagari cyangwa akavuyo bituma ankorera iyo nkoni shushe yuko nubahutse umumama ndamukubita amakofe imigere boje ndavuga ati nta muntu je ubutungane sinobuhaririza reka nemere barashira ko minoti ndibuka ko uwo mwanya bashira ko minoti uwo mu mama nyene yaramfoto y'amafoto sinarinze ayo mafoto icyo agamije canke icyo agiye kuyakoresha narasavye Imana muri uwo mwanya impumutima wo kwihangana naravyirengagije ntacu nigeze ndabivuga ko baranyuriza imoto barantwara kuri parke mu Ngagara muri nefu ya nta nubwo je naciye ku zone nagiye direct kuri parke maze gushika mugabashikanye mu gasho nije nabaye umufungwa wa mbere abaye muri ako gasho ko kuri parke uwo munsi mu nyuma ndahamaze nk'amasaha nk'abiri kuko abanazanwe n'abapolisi mu mama sigara inyuma cyambona umumama ashitse ansanga mu gasho ikintu yakoze yazungije umutwe ati ndagukomenyesheje ya acarigira mu vyiwe mu nyuma ndaguma ngaho barazana abandi bafungwa bakuye ku mazone iki baje kuburanywa ngaho kuri iyo parke niho biriwe uwo munsi barababuranya je nabaye umunyororo wa mbere umufungwa wa mbere gushika muri ako gasho uwo munsi nije naburanijwe ubwanyuma kandi ari je nabaye wa mbere gushika ngaho banyuvirije mu masaa moya y'ijoro imodoka deja itwa ikibandanya mu Mumpimba imaze kubiri ngaho ntibigeze bampa umwanya abapangayi dupanganye bari baciye kwizone bazi ngo bantwaye kwizone basanga ntibantwaye kwizone baca bararonka inkuru yuko bantwaye kuri parke baca bansangayo bari bahari ndababwira jewe ivyabona ndabifise biri ngaha vyemeza yuko jewe ntigeze nkora ico cyaha ntigeze nubahuka gukubita no mu mama kuko ndazi yuko umumama umuvyeyi umwe kandi n'umwana umwe ariko ntabwo bigeze babiha agaciro iryo joro naraye mu bohero rikuru rya Mpimba ya kubera gusa gucomeka frigo ntucomeke frigo nanje ntayo ncomeka ndawugatsiye amatara mu gatondo ja mu Mpimba uko nyene gusa tubibabigenzo uko nyene Monsieur ibintu kabisa ni hatari shaka rero tugende urugendo urashitse mu Mpimba
baba star bose tuhora tuvuga ba Berkrisi ba All Farsi bande mwarabonanye warababonye uwo munsi twashitseyo mu masaha y'ijoro cyane 2:30 3 ntitwabonanye muri iryo joro mugabo bukeye twarabonanye ikintu bakoze ndanabashimira barandemesheje baranyakira kubera ko ubuzima bwo mu ibohero utahamenyereye ari rya mbere uhashitse urahababuka hari n'ibindi bintu bigoye cyane mu gihe utarose undi umuntu akuzi cyangwa umuntu ashobora kugira impuhwe akakwakira akakuremesha abantu babonyeyo utaruteze ko usangayo bari muri entertainment ni bane byagutangaje kubasangayo usivye yuko hariho bamwe narinzi ko ariyo bari hariho nabandi ntarinzi ko ariyo bari nka Tilos Mfalme ntabwo narinzi ko ari yari na director Farsi o Farsi sinarinzi ko ari yari mugabo nshitseyo nawe namusanze basamandari mwarabonanye basamandari bose twarabonanye nabo nyine ntabwo narinzi ko ariyo bari ariko maze gushikayo nasanze ariyo bari na bobo sinzi ko muhora muyaga sometimes bobo bavuga mu byo bagirwa umwe ushaka kubuza ico bagirwa samandari twaraganiriye turi hari yarambwira yuko nawe yafashwe mu masaha y'ijoro agiye kuraba ngo umugenzi wiwe aba mu rupangu ruri hano aradodora hitaba umwana mutoya w'umukobwa aramutuma genda umamagarire naka uwo mwana aragenda kumbe agiye ngo yasohotse ari kumwe n'abamama bangahe babiri ngo bamubwira yuko ngo ari we ngo abo yabononeye bababwiye ko yabononeye umwana iki niki aratangara nawe basi bimaze kugenda uko barahamagaye abapolisi na taxi baca baramuriza baramutwara uwo ni samandari hama Berkris nawe nyene umengo bamwagiriza ico umwana ngo numwana muto w'imyaka mike yafashe ku nguvu ariko Berkris tuganira yambwiye ati uwo mwana arabihakana aravuga yuko ivyo bintu ntabwo bigeze babikorana ariko ubutungane buracabirimwo kumbure tubivuga ubutungane buracabirimwo nibaza yuko umwanya n'umwanya bizera Imana gusa nabo nyene barambikwa izera shaka kumenya kwambikwa izera kwawe rero vyagenze gute like process zuko usohoka uko biriko shobora kubuza ingene vyagenze shaka kumbwira wituye nde wasavye nde agufashe je nkiri kuri parke nararose umwanya akanya gato ndafata agafoto kubera ko jewe nakuwe muhira gikumbi ata muntu numwe abizi kiniki ariko maze kuronka umwanya ndafata agafoto ndagashira kuri stati ndavuga ati uko biri kose muransengera je bimeze uku rero maze gushika mu bohero rikuru naragirwa amahigwe ndatira aga telefone ndahamagara bamwe mu bantu bari hafi yanje harimo Bface ndamubwira story ngene vyagenze arambwira M9 ngomba umbwize ukuri uri siri ko uwo mu mama utigeze umukubita niburanye ncuro ngenda kubaza wari si ndamubwira mukuru wanje sinokora iryo kosa kandi sinokubahuka ngo ndaguhende iyo mba narabikoze no kubwira ati bimeze uko naraguye mu kosa uko nuko ariko ukuri kuzima ntavyo nakoze ushobora kutavyemera kubera ko jewe arije ndabikubwiye urashobora kuntiza umwanya muto ugashika aho hantu naba ukavugana n'abapangayi twari dupanganye muri urwo rupangu ukavugana nabo nibo boguha umuco yarankundiye aravuga ati ndaza kuhasimbira arahashika arabonana nabo arabonana na chef de quartier arabonana nabo bose baramubwira inkuru yose ukungene imeze bo asanga ko nabimubwiye niko biri
chef de quartier aca amubwira yuko yaganiriye n'ujya mu mama kuko inyuma yo kuntwara abapangayi baramubujije amahoro amubwira uwo mwana ukuramurenganya uwo mwana iki niki. Be chef de quartier amaze kuganira n'uwo mu mama wewe ngo yamusaba yuko ngo noriha amahera yakoresheje y'amadepan yakoresheje kugira ngo je kugira no mwanya mbe ndi mugasho. Amafaranga yakoresheje kugira wowe ufungwe wowe usubire kuyamuri yango jingo ndayamuriye. Bo bamaze chef de quartier abibwiye bifacing jambo yamubwiye yuko nimba kujya mwabimbwiye ariko biri ubutungane butegerezwa gukora ayo mahera je numva dakenewe. Yagusaba ngaho uyo mudamu je amafaranga yakoresheje kugira gufungishe yose yango yakoresheje ngo 100,000 yashaka ngo ibahashe ya 100,000. Imana bisirije umbabarire ndatwenze akabigatwe nka keza ibihumbi jana. Okay. Bo biface nyene acara aragerageza arabinyirukiramwo ndanamushimire cyane kuko icifuzo cyoco cyuwo mu mama ngo kwaru kumara umwaka wose ntidegemvya ndi mwibohero rikuru. Hama wacavyungukira mwiki sinzi icyo byari kumungukira aho nyene mneft nta yindi ngorane muri mufitane n'umudamu kuko tuvuze ati yagufungije kubera gusa frigo niki kujya babivuze umenga hari ikindi kintu behind tutari tuzi hagati yawe n'uyo mudamu nta kindi kintu kinyegeje utari bwavuge ko mbure cyari hagati yawe. Isaac je uwo mama nta kindi kintu twari bwapfe namuriha neza amahera y'amatara buri kwezi nayariha amahera y'amazi buri kwezi nariha kandi hariyo na avance y'amazi. Uyo mudamu arafite umugabo arubatse arafite abana bakuze arubatse arabana umugabo wiwe muri kino gihe ntabwo yarahari yaramaze igihe kinini atahari ari mu bitaro yaragwaye. Umugabo wiwe aragwaye kuko nibuka ko n'igihe je naja gutanga avance nagiye kuyitangira mu bitaro nayimusangije mu bitaro uwo mupapa. Tubikora ishavu ryo ko umugabo we yaragwaye ariko araribatako cyangwa tuvuge ko sinzi tubisigure ibyo bintu n'ukuri biri complique kono ariko nimba koko ariko byagenze nimba ariko uyu mudamu yagize ndibaza nawe nyine umutima hari umutima n'ukuri umugaruke ko yumve ko yo gusaba imbabazi kuko reka nabwize kuri abantu ari kintu batazi burya urucira mu kaso rugahitana nyoko. Ico ni cambere cya kabiri urashobora kwifuriza uwundi nabi yo nabi kakugarukako ariko kandi si ivyo gusa ashobora kwibaza yuko ico yakoze nimba ari ivyo gusa nukuri arafise umwanya Imana itaramwakira afata umwanya agusebebaza kuko gufungisha umuntu ukamutwara mu ibohero rikuru rya Mumpimba man hajya mu Mumpimba bari kukupididwa urazi ikintu basigaye bita kupididwa kukupididi hajya bari kukupididi swate iyo batari kukupididi bari guca bakugira bari guca baku afite wari kuhura n'ingorane nyinshi rero Imana kuba yagusa yarakinze ugacuhura na bifes maskira Mungu Imana imuhezagire imuhe uraro n'ubuseruko numenga ari kumena Nova yari kumena Nova igihe banashika ahantu naba barajanye na Renova ibaza abantu bafata umwanya wabo igitoro ibiki bakabyirukamwe byabatwaye hafi indwi zibiri batari indwi ngo bariko baravyirukamwe amakuru mfise 3 bahagaritse ibintu byabo byose bariko bariruka gusa muri dossier yawe urumva yuko ari urukundo rudasanzwe rukomeye cyane ruri muri bo. Shaka umbwire abandi bantu bari witeze ko boza kuraba mu Mumpimba Partage nibana peut-être bitavuye ko ariko waruzi ati aba vraiment nibumva ko mfise ikibazo bashaka kuba mu bambere hari gitangaje cubona aba bifes ba Nova nibo bariko bariruka mu bintu byawe kandi warufise abo wizera ati abakumbure ninagira ikibazo ndashobora kubikora kuko ivyo bintu birabaho twese haje tufise abagenzi badirizi baje bafise abagenzi twibaza twishimiye ati nk'ubu jewe Isaac ngize ikibazo nzokwiturana hari gitangaje ico kibazo ndakiguyemo ukana murondera telefone akazimya shaka kumenya ivyo bintu byaragushikiye. Ivyo bintu byaranshikiye nubwo hariho abantu benshi bambaye hagufi baje kundaba kubera ko hariya
mu ndwi baratanga imisi yo kuja kuraba banyu bafungiwe hariya iki niki. Mbonereho nakanya ko gushimira buri muntu wese kabisa yafashe umwanya wiwe akanshikako akandemesha akanyereka urukundo kubera ko umugenzi w'ukuri vy'ukuri umubonera mu magorwa. Hariho benshi tuba turyoherwana mu gihugu tuba dusangira kabisa n'agahiye nyine akigira jama byata mugabo iyo umaze kugwa mu kibazo bakakwirengagiza ntituba tuzi of course ikintu kiba kiri mu mutima kuko isi umuntu wese agendana ibibazo hari n'igihe nawe usanga bitamuvuyeko ariko kuko bitavuyeko vraiment nimeza yuko iyo tahura yuko bukeye bucana yandi uno musi ni jewe ejo nundi iki yani twitaneho tubane hagufi mu bibazo tubane n'abari mu bibazo mu munezero tubane n'abari mu umusi bantu baje kubaraba mu mpimba niho wari uri nawe barabashize hamwe abastari mwese canke bahamagaye badushize hamwe donc barasavye baranadusohora hanze baraduha umwanya ukwiye kabisa turaganira barumviriza umwe wese icazira kubera emotion yararize kubera ko umwaka wose urenga uri hariya wugaranye ukaronka agacensi gusa ko gusohoka hanze ugira usama akayaga umva ko ni ikintu gikora ku mutima cyane baratwumvirije barumviriza umwe wese icazira baranatwemerera yuko bagiye kuvyirukamo. Urabona ko kuri wewe byaciyemwo peut-être n'abandi bari ko baravyirukamo. Twizire ko n'abandi bene wacu bari hariya bihangane uko biri kose hariya ubuzima bwaho ntabwo buryoshe bihangane umwanya n'umwanya Imana iracicanzo. Umwanya n'umwanya Imana iracicanzo niryo jambo rikomeye cyane rya Jimba tubwira ati mwihangane bari mu mpimba Imana irashobora namwe gukora ivyayo mugasohoka. So ndumva ko byose wabivuze ariko muri rusangi je no kunishimire cyane Nova vyimva mutima shimire cyane Bife shimire cyane ba Simbizi abantu uko ari batatu numva abantu ngene ndavuze ko ari batatu Simbizi Ale Nova Bife urekanye nuko muri no affaire ya Jimbo mumumvamo ariko shire ko na Dramati reka ndamushiremo na Dramati Ale Nova Biface hamwe na Simbizi abantu ko ari bane ko nyine ndabavuze nukuri bubaho cyane kuko na LC Simbizi LC Greta ni LC Greta Simbizi wasema Vumba Alenova Biface on the floor hamwe na Dramati murumva abantu ngene ndabavuze i top 5 mvuze abantu ni bantu bambere bitaho ambete bumvise umuntu wari we wese afise ikibazo muri entertainment nitiro arashobora kuribura bagasova bakabishira amafaranga bagashira mu mwanya guys nukuri turakwiye gufata umwanya tubashimire bime vyimva mutima bime vy'indani afite abantu manu ndabashimiye ari bazima ejo nibitaba Imana Charles NPC yaratugiriye neza no men shimira umuntu akiri muzima umuvuga uko ari umushimira uko ari so guys mwomenya inguvu zimaze gukora kugira dossier ya Berkris bagume bayirukamwo mwomenya inguvu zimaze gukora kugira ba Farsi bose bari ko baravyiruka man aba bantu ko ndababwiye mumve yuko bari ko bariruka ama dossier y'abantu bose bari fisi ibibazo muri entertainment sugwa mbe ndababonye mu bibazo nk'ibi maze kubabona mu byinshi amamanza y'abantu muri entertainment ubona bari ko baraterera ibintu bikomakome byose baba barimwo so nukuri je ndabashimire cyane vyimva mutima hama Jimbo je nibaza yuko mu kusozera nagira ndakubaza kano kabazo mbega urafise konzi rumurapere ibibazo mucamwo burya mwe nimugenda kubireka uko nyene muca mugenda bavyita kwenda na upepo muca mugenda n'umuyaga mbega mwe nta karirimbo rwadegura kudutamwo kivyagushikiye mu mpimba kuko Imana ishimwe ndibaza we ntibakupididuwe nibampididuwe kabisa Imana ishimwe yarakinze kuko hariya usama ibintu vyose ni hewani shaka rero tubwire nta karirimbo urategura kugira kazo je novuga yuko aba bakunzi b'umuziki ndundi Kimana yabikoze tukidegenza kugera kuri no mwanya batwitege ku mbuga zacu babe update ndafise indirimbo vuba cyane igiye gusohoka
yeah ni umu artiste uri umu artiste agenda no muyaga ibintu byose acavuga ati reka sore n'indirimbo nimba ari gushima nimba ari ku disinga nimba ari kugira ivyo byose acabifatanya hiyo nyene woduha gatoya baze gato turongo dukiya gusa muri iyo ndirimbo nimba maze kuyandika nimba maze kuyikora si turetse kazoba surprise guys yotesa gusumba sawa vyotesa ariko rero ndabwira ikintu kimwe ahantu twamusanze rero ahantu twamusanze Jimbo twamusanze ahantu mu hotel like hagiye rumenga ni hotel ni hotel waba mu hotel tuvugana je na aba mu hotel umva yavuye mu mpimba acashikira mu hotel wavuye ryari wavuye nasohotse vendredi 16h ku gatanu saa 10 nsohoka bantegetse ko nategerezwa gushikira mu rupangu rw'uwo mama ndabaza ati kubera iki kandi avance yanje itarahera ambwiye ati niyo tegeko tuguhaye kandi inyuma y'indwi imwe utegerezwa kuba wimuye biriya bintu vyawe biri hajya chuja nabajya abantu bose bajya abana bose bahari ndavuga tuko zivugijwe niko zitambwa reka umuntu avyakire avyereka Imana hama ndazi yuko Imana izoca inzira z'Imana none buko ba mu hoteli aba batoyi baracaba hariya bobo baremerewe kubaho ariko mu kiringo ikindwi imwe kandi mu gihe hariyo avance y'ukwezi kurenga none amafaranga yo kuri hindi avance y'amezi 3 uzoyekora hejimba ko heruka mu mpimba uduciye akura ayo maye Jenibaza ko ico ni kibazo Imana yonyene ari ifise ububasha bwo gugitorera inyishu igikuru gusa nuko umuntu ahema bavuga ngo ikitakwishe gituma ukomera nizera ko Imana iza gukora ivyayo bigakunda ndire Jimbo nk'ubu tubwiye abantu bakurikirana kino kiganiro uko bangana kose tubabwiye ati ntiyovamo nk'abantu babiri cyangwa umwe mumufashe Jimbo avance y'inzu twatugize amakosa ntabwo mugize amakosa mukoze ikintu ciza mu gihe babonetse nibaza yuko ari Imana yo bibarongoye guys tanga nimero ya telefone Jimbo naco bitwaye tanga nimero ya telefone umuntu aza gukogwa n'amagogwa wahuye nayo niaza gukogwa n'ibibazo wahuye navyo Bifesi na Alenova bakoze akazi kabo jewe nawe uri kuraraba ikiganiro nta kintu twokora kuno muryango kuko Jimbo nta papa na mama afise niwe areze batoye biwe babiri b'abakobwa ubari mu nzu n'indwi imwe gusa bagiye kubayo mbega byo bigenda gute nitwamufasha none natwe tumu boosting aba mu hotel mana isinijoro iyo hotel yonyene kuyibamwo sinzi ngo bigenda gute sinzi ngo bizo ngo ayiriha gute ntumbaze yo iriha gute hoteli hariho ahantu nasaje amahera makeya ni ari karamfasha muri iki kiringo cyo kurindira kuronda uturaka ko ndumuturaka kugira ngo ushobore kuronka avance yo kwimura Jimbo yawe ni nk'amafaranga ngahe basi ushaka uba mu nzu y'amafaranga ngahe ya nyuma amafaranga uvuga ati je n'abatoyi banje tuba mu nzu y'ivyumba ibi amafaranga ku kwezi no bandi hinzu yanje yo bare angana nkaya amatushe duteranye twumve 3 mois yo barangahe aho nyene ucava umuntu ati ayo je ndatanga no kuvuga je naba mu nzu ya 2 chambres salon iriwa amahera ndayiriha nibaza yuko intererano uko yoboneka kose ingana nibaza ko umuntu yoshima reka dufate ku mafaranga make ya nyuma 200 reka dufatire ngaho ku inzu y'200 ivyumba 2 ni saro nuko niko bipangwa nawe bari mu masite ya hehe benshi niko bipangwa reka dufatire ngaho ku mahera ya nyuma 3 amezi 3 ni 600 amajana 6 nakuye ni $100 ayo na mafaranga n'umuntu na Bedriz wa mu boss wacu yitwande 26 life ayo yari 26 life yocha yariha ati big boss vraiment kwanza reka nanamutaginge big boss 26 life nukunda ziko wamukora byinshi byiza mwene data nabari muko muraturaba si 26 life wenyene nabari muko muraraba
abana Burundi bariko nk'uyu wewe yarahuye n'ivyago mwavyumvise vyose ingene yarenganywe n'ibiki Imana ishimire turashimisha n'ubutungane none ingene bwacu buhagarara burabi kuko abakurikirana muri parke canke se abajeje umutekano canke abashefu bacu hari gihe haba ingorane nabo banazimenye ugasanga ariko hari ibintu kinini babimenye rero iyo babimenye baca bahaguruka bakabihagararira bikagenda neza nivyo vyabaye kwa Jimbo none ko rero ko baci babimenye ati ubutungane ni bukore buhagarare umwana arengurwa yambi kuzero none ko rero yuko Jimbo yaciye agenda biragenda neza cyane rero ndasabye nawe dufashanye kwa Jimbo 600,000 vraiment c'est rien n'amafaranga ugiye no mu kabari arabayanywa icupa rimwe muri Cristal akakubita icupa ya 500,000 agabaraheze ariko urumva yafashije umuntu nk'uyu maskini ya Mungu ejo azovuga ati ndagushimiye azo kuvuga ama interview atanakuvuza zo gushimira utanafashije uzo bufashije batoyi biwe bariko bariga ni wabareze urumva bizo bimeze neza cyane Jimbo nimero ya telefone nkoresha 61 65 37 13 zivuge mu Kirundi 61 35 35 37 13 izo nizo nimero za Jimbo 26 life baba ni akwandikira umbwire Ujya ni big boss ajyobora gukubisera $500 ati zake murondero muheko na senkari ntacyo bitwaye guys yari joke so ndabashimire cyane mwese mwakurikirana kino kiganiro ndagushimire cyane Drizzy hama Jimbo nawe ndagushimire hamane wihangana bro mwakoze cyane ku makano kanya tukashobora kuganira n'abakunzi b'umuziki ndundi kumbure hariho benshi bashaka kumenya ibikibazo ya ico nazira ikibazo ndimwo bakagira ni naho bahereye mu kundemesha mu kumba hagufi Imana guhezagira Isaac murakoze cyane mwese mwadukurikiranye je mani shishakira kwikorera ibiganiro n'abantu bifite ingorane nk'izi n'abandi bantu batandukanye bashaka kugira aho bavugira turabahamiye ko kugira bashikirize ingorane zabo maze abafise imitima yo gufasha babafashe no mpamvu mva n'amanimero ya telefone bayatanze kugira wewe ufise umutima mwiza urashobora kumubona inbox arabadada bari muri Saudi abadari Oman abapapa abamama abadamu abasista kumukubita 50,000 arafise icyo amufasha 100,000 arafise icyo amufasha 500,000 cyangwa ukamuha yose arafise icyo yamufasha Jimbo kugira byose bigende neza cyane guys Imana ibahezagire cyane rero mwese muzogira icyo mukoze kuri no muryango ariko kandi ndabashimire cyane mwese muzogira icyo mukoze mu gukurikirana kino gano no gukiye abandi ni wakibona ugipartage ku bandi ndabibutsa yuko mubandanya muri Cinema Wacu Coffee iri kwiraza episode ya kabiri kuko utaravye episode ya mbere ni ya kabiri ntuzoyitahure fore urabe ya mbere usubira inyuma uratera amakuru ya vireresi yacu hama ya kabiri uzoca uyitahura neza cyane merci beaucoup Drizzy thank you so much bye bye Isaac TV.